Raba. Bado vai se ter hagati mu kibuga. Hey, nakubyaga kwa sandagu. Urasi. Nyagi uzura kuranga. On y va. 1. Madame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu bouges. 2, 3, 4, 5. Nous avons marche. Regardez les pieds. Là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous pouvez l'ouverture. Tunashima. Tubanze dukomera Imana yacu amashimeshi. Gire mugenza wate bakunda siporo tuzobona Imana. Banje ukengurukira abanayoti n'inshuti zabo mukunda siporo. Gukunda siporo ni ikintu kidasanzwe kandi abacanga bapfaka. Yesu nashimwe cyane. Twebwe nk'abakunda siporo tuva muri Eglise de NAOTH n'abava mahandi n'abava mu gihugu cy'u Burundi ndetse nabo tutari ku musozi ariko bakaba ari ku yindi misozi. Ni ikintu gikomeye cyane Imana yabahishuriye hamwe no gukengurukira iyo Mana ko yatugiriye byiza reka tuyikomera amashimeshi cyane. Message canke ubutumwa nobaha, Yesu yatubwiye ngo tugende dukwira amahanga yose. Dukwira amahanga yose aho tuzobabwira kwihana ibyaha, tubabwire no gukunda siporo. Kwanga siporo nayo ni icyaha mu bindi. Yesu nashimwe. Muravuga ngo ni icyaha gute? Iyo umuntu adakunda siporo agwara amavi, agwara umugongo. Kubera siporo igorora imitsi, hanyuma rero muri aka kanya sinzi umuntu yoba yumva ati siporo. Fate babiri gusa. Umuntu yumva ati siporo hari ico imaze kunshikana ko babiri bonye. Babiri umuntu avuga ati siporo kuva ntanguye siporo ndumva maze kugira kurundi rugero mu mubiri, ndumva merewe neza. Ibangahe nga? Yesu nashimwe cyane. Mwese naho muragira? Turiho. Ngo ngaho mbaye yo gutangura siporo. Bayitangura imyaka 12. None gutanguye siporo ico wumva umaze kunguka n'igiki? Merewe neza, mfise inguvu. Siporo kugira amagara meza, ube n'inguvu. Amashimeshi ku Mana yacu. Ngo siporo ituma ugira amagara meza, ugatuma ugira inguvu. Iyo umaze kugira inguvu, igihugu cyakwibarutse n'abagutwara urabinziriza. Ariko iyo umaze kutagira inguvu ni ngorane. Kaze murawe ndabona ufise imyaka myinshi. Ufise imyaka ingana? Ufise imyaka 73.
myaka 73 nayo ko mbona ukiri umusore. Yego no kubera nagize siporo kubera narabaye no mu municipal. Ya mashimeshi kuma none twebwe turiko turabiraba turabona iyo myaka 70 ntawo iguha kuko ndabona ubu abafise imyaka 30 usanga bashaje. Numva wo warabaye na bamwe bita ba municipal none watanguye sport ufise imyaka ingahe? Ico gihe nyene muri 77 gihe cabagaza numva bagaza yagiye ku ntebe acadushira mu gipolisi ca municipal yantangura siporo ahantu ubu sindava inyuma. Amashimeshi kumana musambi cyaro wabonye umuntu akunda sport iyo turiko turabibabwira mwumva umenga nugushikuza umuntu agira sport ntagira gute nasaza imyaka 72 ingene uri kuramuraba umenga n'itatu murenda mupunguje ku mwaka 73 rero ndabona ngaha kaze ngaha wewe ndabona yuko mukora sport kwama twababonye kuri iki kibuga none wese wumva gitangura kuyikora ntaco yakononeye mu mubiri. Oya ahubwo aho kunyononera yaramfashije. Yaragufashije. Wumva umeze gute mu mubiri wawe uko byo wabitandukanye nuko utari bwatangure gukora sport? Ntaratangura gukora sport narababara cyane mu maguru nkababara cyane mu mugongo ariko ubu biriko birahera. Amashimeshi kuri Imana yacu wataratangura sport yababara mu mavi amavutegezwa kubabara kubera ikintu nagomba ndababwire nanje ntaratangura sport sinanganuko Yesu nashimwe cyimwe naratangura sport nanje sinica none ubu murabona yuko ndagasore murabona ko bimeze neza Yesu nashimwe cyane kubera sport nanje nahora niyegura nahora nticara ariko ubu byose nahongera ngo niruka ibirometero 30 cyangwa 20 ndumva no bikora iyo Mana yacu tubanza tuyihashimisha. Yesu nashimwe rwose mubanze dumutekano tugiye kurangiza koko dutanguje no munsi ntihagire umuntu gica intege hari yiyemeje kumutesa kunda sport uwaje uno munsi tugiye kuzobazanira amateni akwiye n'ibirato twaratanguye kubigura mbere tuba ibirato bibakwiye mwambare neza mwambare bijanye na sport. Yesu nashimwe umuntu wese yarose teni kirazira kazoza ko ashaka ariko baraza bakagira teni abo bose twariyemeje hejuru yo guhimiriza kugira abantu bagira amagara meza twariyemeje Eglise de Dieu de NAOTH musozi w'Imana yo tuzotegezwa kubarufiki iteni rero udatwaye teni no munsi yihangana. Yesu nashimwe usubira kundi munsi wa gatatu tuzoguma turiko turazana hari umwanditsi kimwe gusa abandanya banyandikira abandi nabo kuwa gatandatu ubu yandika barose gusa kuwa gatandatu saa moja niho tuzokwandikira kuri Eglise. Data mushobora byose ni uri Imana ishoboye ni we wadutoranije wadukuye impande zine z'isi uratwegeranya data buje dushira ku musozi wawe none data buja cyo tugusavye nuguhuza data buja inama cyo tugusavye data buja nukubaha nukugira ubwenge cyo tugusavye numugisha amahoro data buja nati umuntu wese ari muri iki kibanza ndavuze data buja abana bakuze bari muri iki kibanza lekubaho ubushobozi bwawe lekubaho amavuta yawe lekubahe kugendagenda ku isi yose lekubahe data buja kuba baserukira imiryango yabo leka kubagira aba ambasaderi mu ngo zabo leka data buja
aho batuye abana bataho bazoshika hose hazoba umugisha ku bwabo abakuze aho bazoshika hazoba umugisha ku bwabo umusozi wawe nawe databuja NAOTH turakwinginze witumirire ubandanye uzanaho abakozi bawe waravuze ngo ivyimburwa ni vyinshi reka bimbuzi ni bake databuja babatovyi abo ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo babandi databuja takindi ari insaku wari guteranya abo baboneke kure y'igisagara cawe urakoze tuje imbere natwe tugukurikira abamarayika badukikize murakoze kuvyumvise ndababwiye amashi menshi mujana amahoro